Jizina ni sawa. Ni sawa. Turakuramukije. Murakoze cyane. Dimanche n'umunsi waturiye hose hahiye. Hagira rimwe kweli. Twari tukumenyeye mu mwambaro. Oya, iki none ko dusanze turuje bezwe tuduhotaro. Sha, yo umvugira turira umuji kuri no munsi. Oya sha, mubisanzwe ndi myiteguro yo kwitoza muri Miss Fashion 2022. No maka ntivyakunze ko ntsinda rero. Rero ngira ntireka ngerageze ndabitegurira 2020. Miss Fashion abatoye ukwezi guheze. Uri kubitegura mu mwaka. Sha, ndiko ndabitegura kugira ngo ariko nzotsinda mugabo. None ishati ndatsinda ubunye. Amahirwe make wagize ubatse ko byavuye kure. Sha, umva ko kumwe umukobwa mwiza cyane. Afise iryo zose. Akagira amaso n'inkayinyana. N'ubwiza n'uburanga kandi na projet afise vraiment yari irenda nta numwe kumucako. None gatonda kubaye muri Miss bariko tubijya mu bya Miss ikintu birefera ko kugira uvuge ati aha natsinzwe canke anye bandenganje canke uyu muntu yabimerita. Ubundi bakonta kubwiza cyane canke bakonta ku migambi cyane. Barakonta kubwiza bagakontera ku bwenge n'imigambi. Kana ngo barifisa simboniki. Oya je narifise umugambi bire mugambi narifise nabonye imenga wari ukuri bishikanga mu isanzwe. Bishikanga. Ariko nawe n'igiterwa nje bukamazi kiteza n'imbere igihugu. Ariko sina nawuteguye neza sinahinze ukuntu bigira ko urumva yavuze ati nzoteza imbere imideli mu Burundi hama aravuga nazo bishishagara bateze imbere bimenyekana. Donc imideli ni kwa kundi nyine usanga abana mu muji bakubise amastyle. Impuzu zikore wani wacu cyane cyane tubuto. Ibitenge vya kotebu. Suko twadubuze two mu ruvumera hariya. Ibyakorewe hano. None ariko numva umenga ibintu by'impuzu kwambara ikawa. Ubundi nuvuga ibintu by'impuzu ntaco byari kwinjiza cyane igihugu yaho ari bari gutora. N'isura y'igihugu kubera abana mu tuba tuja kurangura mu Bushinwa niki ikabisanga iri mwatsa ngo no hanze ariko imideli kore mu Burundi ntaratanga kugenda mu menyekane. Urumva kubisanzwe nawe urabona yuko uwo batoye mu mwaka y'edition 2021 ko vraiment ishimwe arabikwiye cyane. Ishimwe Vanessa. Ego. N'ubwiza na yuko ati aha nanje ndemeye. Ni rudasuka. None hagati aho ikintu kurakora kugira nawe 2022 ushobore gusubirira Vanessa kurumva ko Vanessa umwaka yagusumbije ariko nabaze ko atagashavu wamugiriye uyu mwaka ari nk'ico musabwa nk'abamisi mwagiriye hamwe competition ari nk'intera ashaka kubasaba urumva woyikora atamutima mugiye. Ego aho ucugiye gukora cyane ko muyegereza kugira ngo wambwiye nawe ukuntu yabikoze neza kurumva na Jiri yaramaze kumuha amanota yose hama tinegura naje project ngiye ko zonabifasha mu kubera ko ni n'umwana agira urukundo. Okay. Hama n'abandi bose twatsinzwe tumushigikire mu gukora comment share ku mashene yiwe no ku mapage ya Facebook. Kura kunye kumushigikira uretse bajya abamisi bari kumwe mu competition nk'abandi bantu nka jewe cyangwa abavandimwe banje abacuti banje cyangwa namushaka kumviriza iki kiganiro nk'intererano yo kumushigikira abo basaba muri aka kanya kugira duteze imbere umwene wacu na urumva n'umurundi kazi afise n'akaranga n'imico yo guteza imbere akaranga k'u Burundi. Uratumirira abandi bose bashaka kuraba ikiganiro ko bomuterera iki kugira akomeza atera imbere. Ushobora mushigikiza bwa mbere kuja kuri page ya Facebook yitwa Vanessa Miss Fashion edition 2021 hama bagacogira rero jeme bakagira partage. Iyo ni page ya Facebook. Na partage na comment. Muravyumva dukurikirana wa mutima w'urukundo nyene kwa kundi nyene abarundi n'abarundi dukundana muri rwa rukundo nyene rw'abarundi ni hehe ni kakantu dukanda ko kajeme hanyuma tugaca tuja hariya hirya hakantu ka fresh karaba nk'uko tugasangiza za nshuti zacu zitabonye ubwa mbere nabo tukabibasangiza bwa duteza imbere Vanessa Ishimwe Miss Fashion edition 2021 murukana umutima mwiza murukana urukundo n'iterambere rya mwene wacu twese tukazoshikirwa. Murakoze cyane. Yego. Ahandi kuri Instagram yitwa Ishimwe Vanessa.
yego naho nyene koca kumushigikira. aha Instagram rero abana bo mu muji baba bakunda gutwika bayita nde Instagram. IG Okay. IG tuca tugenda he kuri like hanyuma ugashininga hariya anye ugasangiza abandi bavukanye abanyarwanda mudushigikire natwe tuba tubashigikira abarundi bo ni bya bindi by'iwacu tubikane rwa rukundo turakoze cyane. Yego ndabashimiye cyane munyamakuru. natwe turagushimiye cyane ubandanye witegura witoza neza tugufurije amahirwe 2022 inaze ko Miss Fashion azoba ari Jésus Marie. Vanessa ntuzugira agashari yagukuye bizobikunde nawe uzumushigikire umukundishe n'abandi barundi kazi n'abarundi nakoze gose.